munsi tugiye kuyaga ku ijambo ryitwa Ishengero. Today we are going to share the word, the church, Ishengero ry'ukuri. a true church. Ndabizi ko hagati yacu turinze tubazanya ikibazo ti ishengero ni I know that amongst us, if we'd ask each other, what is the church? twotanga insobanuro zitandukanye. We would all answer differently. Ndagusaba rero ubaze mugenzi wawe uti ishengero ni iki ku bwawe? I want to ask your neighbor, what is a church to you? All right. Mu nyisho dutanga harashobora kubamwo ishengero nk'ahantu tuja kubonanira n'Imana. In the answers that we might have given, there might be those that say, church is a place where we go to meet God. Ishengero ni ngoro y'Imana. Church is the house of God. Abandi nabo bakavuga bati bakabivuga mu nsobanuro y'ikirundi iyo bavuze ngo ishengero baba bavuze abantu benshi. Others can interpret it in the Kirundi way that church is a place where many people gather. So ishengero ni iki? But what is the church? Reka dusome ijambo ry'Imana turabe Yesu yentroduza ishengero. We are going to read the word of God and how Jesus explained what is the church. Mu nsobanuro nyayo y'ijambo ishengero ni ntabwo ari nyubakwa ahubwo ni ikoraniro ry'abantu benshi. In the true meaning of what the church is, it is not the building, but it's the gathering of many people. Mu ijambo ry'ikigiriki bavyita ecclesia. In the Greek translation, it says ecclesia. Abantu iyo mwumvise ecclesia musha mwumva ecclesia yagenewe bose. Ecclesia Gatolika. If you hear ecclesia, you automatically go to the Catholic Church. Ariko ecclesia ntabwo bisobanura ishengero rya Katolika, ahubwo bisobanura ngo umuryango w'abizera. But it is not meaning that the gathering of the Catholic Church, but it is the gathering of believers. Ndibuka umuntu yigeze kuva mu ishengero Methodiste, tukiri muri Methodiste, ngo yabonye ngo mu mutegekere w'ishengero ngo bavuze ngo ni ecclesia. I remember somebody left a gathering of Anglican church, Methodist church, because there was a word saying ecclesia. Yaciye abona ko tikumbe ya shengero Methodiste ni nka Gatolika. So they thought the Methodist church is like the Catholic church. Ariko kwabaye gutahura nabi kuko ecclesia ni ihuriro ry'abantu. It was a misunderstanding because ecclesia is the gathering of people. Turasoma rero muri MATAYO igice c'16 guhera ku 13 kugeza kuri 20. Yesu atanga introduction y'icarico ishengero. We are going to read in Matthew chapter 16 verse 13 till 18, Jesus explaining what is the church. Turasoma mu izina rya Yesu. We are going to read in the name of Jesus. Yesu aja mu misozi ihera i Kaisariya mu bwa Filipo. Okay. Don't write. Okay. Yesu aja mu misozi ihera i Kaisariya mu bwa Filipo, abaza abigishwa biwe ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ninde? Nabo bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya canke umwe mu bavugishwa n'Imana. Arababaza ati ariko mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura ati uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishura ati uri umuhigwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso abiguhishuriye, ariko ni Data wo mwijuru. Nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzogubaka ko ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Imana ishimwe. Amen. Hano Yesu batwereka yaramaze igihe ariko arigisha.
Here we see that Jesus had spent a lot of time teaching. mu gisagara abantu nta zindi nkuru zavugwa atari iz'umuvugishwa mushasha yaje. In the city, there was nobody else being spoken about but the new person that had come. Muri iki gihe hari hagezweho abo bita ba rabbi canke abigisha b'ijambo b'ivyagezwe. In this time, there were those that were called rabbi that were teaching the new word. Yesu nawe yaje nk'umwigisha nawe nyene yigisha. Jesus also came as a teacher. Ariko we ntiyigisha ivyagezwe ahubwo yigisha ubwami bw'Imana. But he was not teaching the latest things, but he was teaching the kingdom of God. Nico gituma abarabayi n'abanyabwenge b'ivyanditswe n'abaherezi bakuru bari bafise ubwoba bavuga bati uyu mwigisha mushasha yaje aratumariye ko abantu. And that is why the rabbis and the other wise men were very afraid of this man is going to take our people. Uyu muntu inyigisho ziwe ntavuga ngo nahagarara ku bantu bakwiriye kuba mu bwami bw'Imana ahubwo wabwira n'abantu batabikwiriye ati namwe murakwiriye kuba mu bwami bw'Imana. This man doesn't tell just those who belong in the house of God, but he also tells the outsiders about the word of God. Abakuru b'amashengero rero batangura kujugumira ati turapfuye baradumarira ko bakirisu. The head of the church started to be nervous because they said they are taking all our people. Batangura kugira amanama bavuga bati ehwana uyu mugabo turondera ingene tumutsindisha tumuta muri yombi. They started plotting on how they can take this man out. Kurundi ruhande abakene n'abanyamibembe abagwaye nabo bariko baraserebura ati natwe twagiye twibukwa n'Imana. But those who are sick, those who are lame were celebrating that also God has remembered them. Imana yaturungikiye umuvugishwa atwegeza hafi mu bwami bw'Imana. God has sent us a prophet that will bring us closer to God. Nta yindi nkuru rero yari kiravugwa muri quartier mu gisagara atari Yesu umuvugishwa mushasha. There was no other news being spoken about but the news of Jesus, a new prophet. Yesu rero carahamagara abigishwa biwe ati twagiye ku musozi. So Jesus gathered his disciples and said, let's go to the mountain. Arabakebukanya. And he started asking. Mwibuke Yesu ni Imana kandi n'umuntu yuzuye. You must remember that Jesus is God, also a man. Yesu rero nk'Imana arazi neza ibiriko biraba nubwo atari hari in person ariko ibiriko birabera mu yindi quartier mu kindi gisagara vyose arabizi kukazi vyose. You must remember Jesus as God knew what was happening around. He knew what was in the minds of everybody. So Yesu aramagara abigishwa biwe arababaza ati abantu bavuga hanze ko ndinde. So Jesus gathered his disciples and asked them, what do the people say I am? Kumbure Filipo aravuga ati uri Yohana umubatizi. Maybe Philip said you are the John the Baptist. Kubera ko Yohana yari yaramaze kwitaba umuremyi. Because John was already a prophet or passed away. Bandi baravuga turiye Eliya yoba yagarutse. Others said you are Eliya that has come back. Canke uri Mose kuko bari bafise isezerano yuko Imana izobarungikira uwundi asa na Mose. It maybe you are Moses because others thought that God would send another Moses. Baravuga amazina yose abantu bibaza ko yoba ari Yesu. They spoke all the names they thought who would be Jesus. Hariho n'abavuga bati numuvugishwa b'ibinyoma bo baraza bakagenda turabamenyereye. Some also have said he's a prophet of lies. We know we are used to them. Yesu nawe arabaza ati mwebwe namwe muvuga ko ndiyinde. But Jesus asked them, who do you think I am? Tumaranye igihe kinini. We are together for a long time. Nkora ibintu byinshi mubibona. I do a lot of things and you see them. Ariko muvuga ko ndiyinde. But who do you say I am? Mwibuke aba bantu ubwa mbere bamukurikira bari bafise iciyumviro c'uko ari umuntu yaje gutanguza ubwami. You must remember that when Jesus started, there were the people who were thinking that he's coming to overrule the kingdom. Nukuvuga benshi muri bo bari bafise mind ivuga ngo niyaba umwami natwe tuzobivyegera canke tubabashikiranganje. They thought that if Jesus becomes a king, there will also be big men and big followers. Kuri ubwo rero Yesu ariko arababaza ati none mwebwe mwibaza ko ndiyinde. But in that Jesus was asking them, who do you think I am? Benshi barahoze. Here many people kept quiet. Avuga ati
simpave nsanga mvuze ibitari vyo. Let me not find myself saying what is not true. Ariko hari umugabo umwe ngaha nkunda yama yitanganiza iminsi yose. But there's a man I love here that's always forward. Umugabo yitwa Petero. A man called Peter. Petero n'umuntu amarangamutima yiwe ibigumbagumba biri vyiwe abiserura uko biri kose. Peter is a man that wears his emotions outwards. Vyaba ivyiyumviro biri positive canke negative vyose arabishira ngaho. The emotions that are positive or negative, he would display them. Abantu bafise mwene iyi mitima n'ibimana yishimira. The people with this kind of heart, is that what God is happy about? Apana wa muntu abona ibintu bitameze neza kinumira. Not that person that sees things going wrong and keeps quiet. Yananezererwa kinumira. When they are happy, they are quiet. Ukabura ingene umufata ukavuga uti n'uyu muntu ndamufata gute. We don't know how to hold you. Petero Yesu yaramenya neza ingene afata Petero kuko ikintu kitamugendeye neza yaca kivuga. Jesus knew exactly how to hold Peter because anything that didn't go well, he spoke it. Anabonye Yesu agiriye ku mazi yavuze te wana najewe mbwira nze nihonyorere ku mazi. Even when Jesus went into the water, he said, tell me I'm also gonna come. Petero yari umuntu rero afise umutima Imana ishaka. Peter had a heart that God wanted. Acaratura aravuga ati, he confessed and said, jewe ndazi uwariwe. I know who you are. Uri Kristo umwana w'Imana nzima. You are Christ, the Son of God. Amen. Amen. Uri Kristo umwana w'Imana nzima. You are a son of God. Maze Yesu aramubwira ati, and Jesus said, aya majambo nta muntu n'umwe ashobora kuyavuga ayikuriye mu mutima wiwe. These words cannot be spoken with a human heart. Nta ushobora kwatura ko Kristo ari umwami atari mpwemu yera bimutegetse. There is no one that can confess that Jesus is king without the Holy Spirit guiding twebwe abantu b'abanyavyaha nta bushobozi dufise bwo kwatura Kristo ko ari umwami. Us as sinners, we cannot confess Jesus is king with. Twebwe twarapfuye ntidushobora kwatura ko Kristo ari umwami. We are dead, we cannot confess that Jesus is king. Birasaba ko data ari wazana rino jambo akarishira mu mitima yacu maze tukavyatura ati Yesu n'umwami. It is for God to put the word in us and we confess that Jesus is king. Yesu aramubwira ati aya majambo si wewe uyatuye. Jesus said these words are not yours. Izo nguvu ntazo woronka. You don't have that strength. Ariko ni data wo mwijuru abikutegetse. But it's the Father in heaven that has commanded ni mpwemu yera biguhishuriye. This is a revelation of the Holy Spirit. Ni naco gituma ndakubwira ati uri Petero. And that is why I'm telling you, you are Peter. Kandi niko yari asanzwe yitwa. And that was his name. Kuko yitwa Kefa. He was called Kefa n'ubundi risobanura Petero. Kefa also meant is Peter. Aramubwira rero ati kuri urwo rutare. On that rock. Kandi kuri urwo rutare. And in that rock. Niho nzubaka ishengero ryanjye. That is where I will build my church. Kandi iryo shengero. And that church. N'amarembo y'ikuzimu ngo ntazoshobora kurinyeganyiza. Even the gates of hell shall not shake it. Umushinge wa rino shengero. The foundation of this church. Umushinge w'ico Yesu yitwa ishengero. And when the foundation of the reason why Jesus is called the church. Ntabwo wubakiye ku byiyumviro by'umwana w'umuntu. It is not the thinking of mankind. Ntabwo ishengero ryubakiye kukuba jewe numva ko nkwiye gushinga ishengero. It is not because I feel like I want to start a church. Ntabwo ishengero ryubakwa kubera ko nsanze mfise ingabire yo kuvuga ubutumwa. It is not because I have the gift to preach. Ntabwo nubaka ishengero, ntabwo ishengero ryubatse kukuba nsanzwe jewe mfise ingabire yo gusengera abantu bagakira. It is not because I have the power to pray for people and they are healed. Ntabwo ishengero ryubakwa kubera ko twiyoroganije turabajene bangahe dushoboye kuvuza umuziki tukavuga uti natwe twubaka ishengero tugakora praise and worship. Church is not created because young men that can sing and come together and say we can build a church. Ishengero ryubakiye ku guhishurirwa Kristo. The church is built on the revelation of Christ. Kandi uko guhishurirwa ntikuba kuvuye ku mwana w'umuntu. And that revelation is not from a man. Uko guhishurirwa ni ingabire itangwa na mpwemu yera gusa. That revelation is a gift given to us by the Holy Spirit. Uko guhishurirwa rero ni uguhishurirwa ko Kristo ni uguhishurirwa ko Yesu ari Kristo. It is to understand that Christ is Jesus. Bisobanura iki bino? What does that mean? Kristo. Christ. Kristo bisobanura ngo uwasizwe amavuta. Christ means he who was
anointed. aba bantu b'Abisirayeli bari bazi neza icarico gusigwa amavuta. The Israelites knew very well what is being anointed. Iyo Imana ishaka kwimika umwami yaratuma umuvugishwa akagenda ngo genda usiga amavuta. If God wanted to anoint a king, he would send somebody to anoint that king. Uwasizwa amavuta muri ico gihe yabadomweko ikimenyetso cyo kuba umwami. Whoever was anointed at that time was given a sign to be a king. Iyo bavuze rero ngo Kristo, iyo bavuze ngo Yesu yiyita Kristo, abantu barabigwanya cyane kubera iki? Baba bumva ko aje kuba umwami. That's why they fought a lot against Christ being anointed, because they knew that would meant for him to be a king. Ariko ikintu Petero yari yatuye ko Yesu ari Kristo. But what Peter had confessed that is Christ. Yarashatse kuvuga yuko Imana yamuhaye ububasha bwo kuganza ijuru n'isi. He confessed that God gave him the authority to rule earth and heaven. Ari umwami w'ijuru n'isi. He is the king of earth and heaven and earth. Yesu Kristo. Yes, Jesus Christ. Kwatura yuko ari umwana w'Imana nzima naho. To confess that he is a living God. Bisobanura ko ari umukiza. It means that he is a savior. Kuko Imana mu butatu bwayo butagatifu. Because Christ in his three. Aza nk'umwana kuri purpose, kuri mission imwe gusa. He comes as a savior in one mission. Imana yiyambura ubumana bwayo ikiyambika ishusho y'umuntu akavuka nk'umwana. God took out his godliness and wore mankind. Akaza akavuka nk'umwana. To be born as a child. Kugira ngo ashobore gukora mission yitwa ugucungura umwana w'umuntu. So that he may come to a mission to save mankind. Iyo watuye ko Yesu ari umwana w'Imana, ubushatse kuvuga ngo numukiza w'abantu. If you confess that Jesus is the savior of mankind, you are confessing that he is a savior. Yaje gutanga ikimazi gikwiriye ku Mana. He came to give a sacrifice worthy of God. Umushinge rero wubakiye ku Ishengero nuguhishurirwa ko Kristo ariwe, ko Yesu Kristo ariwe mwami kandi ariwe mukiza w'abantu. So the foundation of the church is to understand that he is the God of God and he is the ruler of mankind. Nimba Ishengero ritubakiye kuri uno mushinge. If a church is not built on this foundation, iryo shengero then riteye amakenga. That church, we are worried. Nimba Yesu atari umwami kandi n'umukiza. If Jesus is not the king and a savior. Nimba inyigisho atari kuba Yesu ari umwami, Yesu akaba n'umukiza w'abantu akura ibyaha by'abari mu isi. If the church is not teaching that Jesus is the savior and comes to save those on earth, Ishengero rero ryoba rifise ibibazo. The church has a lot of problems. Kuko ni wo mushinge. Because this is the foundation. Ishengero rya Kristo ni ikoraniro ry'abantu ryubatswe ku guhishurirwa Kristo. So that the church is a gathering of people coming together to understand Christ. Ukwo guhishurirwa nivyo Yesu yise urutare. That revelation is what Christ named the rock. Kandi kuri urwo rutare ngo niho nzubaka ishengero. And that rock is where I'll build my church. Nk'uko inzu yubakwa ku mushinge bamanza bagatababa bakubaka umushinge. Just like a house is first built on a foundation. Uyu mushinge rero yubatswe ku ishengero nuko guhishurirwa uwariwe Kristo. So this foundation is to understand who is Christ. Iryo shengero rero rifise agaciro ku buryo ngo n'amarembo y'ikuzimu adashobora kurinyeganyeza. That church, that rock has so much value that even the gates of hell cannot shake it. Hari iciyumviro gikunda kuba bamwe bavuga bati yamara Yesu yavuze ko azubaka ishengero kuri Petero. There's those who think that sometimes Christ said he'll build the church on Peter. Ariko wibaza iyo ryubakwa kuri Petero amarembo y'ikuzimu ntiyari kurinyeganyeza. But if you think if it was built on Peter, do you not think the gates of hell was going to shake it? Ahejeje kwatura bino bintu yagiye yavyimvye avuga ati je nije navuze ko Yesu ari Kristo umwana w'Imana nzima ndakomeye ndi gihangange. After he confessed this, he went boastfully and said, I'm the one who confessed that Jesus is the Son of God. Ariko bageze imbere Yesu akavuga ati habuca mbambwaga. But when he went forward, I'm going to be buried.
buca bankubita inkoni banshire no ku musaraba mpfe. I said, I'm going to be beaten. I'm going to be crucified on the cross. I'm going to die. Petero avuze ati urabizi ko arije nama nishura ibintu bizima bivuye kuri mpwemu yera. Peter told him, you know, I'm the one that always confesses the right things. Ndarahiye ukagenda upfuye. I swear you will not die. Aja vyerekana nimbugita ngiyizi je ndagwana nije mpfuma mpfa. He showed a sword and said, I'd rather die before you. Yesu aramubwira ati mva inyuma Satani. And Jesus told him, go behind me, Satan. Wa muntu yahishurirwa ubwa mbere abaye Satani ubwa kabiri. The same person that was revealed of Christ is now the devil. Uyu muntu ntiyokubakwa kwishengero. This man cannot be built on the Uko church. bongeye bakagera n'imbere. So because when they go in the front, Yesu bamufashe yarakurikiye aravuga ati je turapfana tu. When Jesus was captured, he said, we're going to die together. Ariko bamubwiye bati uyu mutipe kumenga murazi na nye murasa. But when they asked him, this man is, you know this man, you are together. Ati ashwida uyo muntu nta naho ndamuzi. He denied Christ, said, nope, I don't know this man. Ariko ukuntu uvuga murasa muvuga kumwe. But you look alike, you speak the same way. Aravuga ati Yohana jewe ukuntu mvuga nyene ni uko nsanzwe mvuga ariko ndabavuga ivyiwe nabibazwe. He said, no, this is how I speak. Ask him about his own things. Uyu muntu ntiyokubakwa kwishengero. This man cannot be built on amarembo the church. y'ikuzimu yori nyuganyiza kati bakarihenura. Because the gates of hell are already shaken him. Ishengero ryubakiye ku guhishurigwa Kristo. The church is built on understanding Christ. Amen. Amen. Ishengero rero riri special ku Mana. This church is very special to God. Mwibuke ishengero n'abantu. You must remember the church is people. Ishengero si nyubakwa. The church is not the building. Hari ntambamye canke ingorane nyinshi ziri mu kubona ishengero nk'ahantu haba Imana. There is a very big problem in looking at the church as a place where God is. Nk'inyubakwa kubona ishengero nk'inyubakwa biri dangerous. It's very dangerous to see the church as a building. Turaza kubishikako. We are going to reach there. Ishengero riri very special imbere y'Imana. The church is very special to God. Kubera iki? Why? Kubera yuko mu Banyefeso igice ca 2 umurongo wa 19 haravuga ngo nuko nimukira abashitsi n'akavantara ariko musangiye ubwoko n'abera muraba mu ngoro y'Imana. Because in Ephesians chapter 2 verse 19 to 22 says, let me get there. Chapter 2 verse 19 says, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but followers of citizens with God's people and also members of his household. Nukuvuga ngo aba bantu n'umuryango bwite w'Imana. It means that these people are the chosen people of God. Aba bantu bari very special. These people are very special. Nimba jewe ukoze ku muryango wanje sampaguruka. If you touch my family and I stand. Nimba uvuza akantu ku muryango wanje ucubona ibisazi bivyutse. If you say something about my family and I start going mad. Kora ku muryango w'Imana. Now touch the family of God. Umuryango w'Imana ishengero. The church of God. Abantu bahishuriwe Kristo uwariwe. Those who have been revealed who Christ Abantu is. bizeye Yesu. Those who have believed in Jesus. Kora kurabe. Just touch them and see. Nubona ubushangashigwe bw'Imana. That is what you're going to see, the wrath of God. Aba bantu n'umuryango w'Imana. These are the family of God. Aba bantu ngo sabashitsi. These are not visitors. Si bakavantara. They are not coming from anywhere. Murabizi ngene tubayeho twebwe nk'aba foreigner hano muri kino gihugu. Do you know how we are living as foreigners in this land? Namye mbona video aho umukongomani yari mu bitaro aremvye cane baramusohora ngo genda muri privé canke atsobanuye ngo ndi impunzi n'umukongomani bamubwira ati genda ro wivurize muri Kongo. I saw a video on how a Congolese was chased out of the hospital telling them to go in a private hospital because or go back home. Yarazi ngo afise icyangombwa yayerekanye agapamete bamubwira twara muri Kongo. He showed a permit and they told him go back to Congo. Ubwo nibwo buzima bw'umuforeigner. That is the life of a foreigner. Ariko Kristo ariko aravuga ngo hano twebwe ntitukiri bakavantara ntitukiri ingenzi mu ngoro kwa data. But Christ is saying we are no longer foreigners, we are no longer nobodies in the house of God. Ingoro iriko iravuga hano ntabwo ari iyi building turimo. What is being spoken about is not this building we are under. Mwibuke Imana niwe mwami.
You must remember that God is the king. kandi umwami ahantu aba bahita mungoro ibwami. And that where a king is, it's called the Ni kingdom. ukuvuga twebwe mu bwami bw'Imana rero, That means in the kingdom of aho God, Imana iba, where God is, abo Kristo yita ishengero, where Christ calls the church, abo bantu si abashitsi hariya hantu, those are not visitors in that place. nabo mu ngoro kwa data mu They are- bwami, n'abantu b'ibwami. They are partakers of the kingdom of God. Igihe cyose uzoba uri hano uzumve ko uri uwo mu ngoro kwa data. Amen. Every time you are in the house of God, feel that you are in your father's house. Ku murongo wa 20 naho haravuga ngo In the verse 20 says, ngo kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana, Kristo ari we buye rigumye ifuruka. and verse 20 says, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. Aba bantu n'umuryango wubakiye ku kuri. These people are the people built on the truth. Bavuze ngo umushinge bubakiwe ko ni intumwa n'abavugishwa n'Imana, Yesu akaba ibuye rigumye ifuruka. And it says that the foundation is built on those who believe in Christ, and Jesus is then the cornerstone. Abantu bitwa intumwa n'aba eyewitnesses, abantu biboneye n'amaso yabo Kristo. Those who are called eyewitnesses are those who have seen Christ. Aba bantu nibo ishengero ryubakiyeko. These people is what Christ is built on. Kubera iki ribubakiyeko? Why is it built on Christ? Kubera yuko ivyo bavuga si ivyo bigeneye, ni ibintu biboneye n'amaso yabo bashingira n'intahe. Because what they have seen and what they are saying is not things they've heard, but it's things that they've seen with their own eyes. Abavugishwa n'Imana nabo, And those who are spoken by God, bari abantu bavugishwa ibintu bahawe bivuye ku Mana kugira ngo Imana ikabicisha muri bo kugira ngo babibwire abantu. and those who are prophesied were prophecies that were given by God through them so that they may give them to the people. Yesu yavuze ngo ubuvugishwa bwose, abavugishwa bose babayeho bariko bavuga jewe Yesu. And Jesus said all the prophets that have lived have come to speak about me. Kubw'ivyo rero intumwa nk'aba eyewitnesses bariko babayeho begzamina ivy'intumwa zavuze ko biri muri Kristo, barakonfirma baravuga bati uyu muntu niwe mwana w'Imana, niwe mukiza. So the eyewitnesses were there to emphasize or to confirm that what the prophet had said, to confirm that Jesus Christ is the Lord. Nukuvuga izi ni fondasiyo z'ishengero. Meaning that this is the foundation of the church. Kristo rero niwe buye rigumya iyo mfuruka. So Jesus is the one who is the cornerstone. Hari ukuntu bubaka kera hariya kuko aha bariko bavugira muri context yabo muri Israel. But here they're speaking in the context of Israel. Uburyo bo bubaka haba hariho inkingi igizwe n'ibuye rigumye ifuruka ku buryo iri buye urisokoye inzu ihita ihenuka. They're speaking in that time there was when they built the foundation of the house, they would be built on a big rock that if you remove the rock, the house would collapse. Iri shengero rero ngo n'umuryango wubakiye ku kuri, kandi Kristo niwe buye rigumye ifuruka. Kugira ngo ubomore rino shengero birasaba kumanza gukura iri buye. So in this illustration, Jesus is saying that he is the rock that was built on this church. For you to destroy this church, you must first go through the cornerstone, who is Jesus. Ishengero rero ni umuryango w'Imana kandi n'umuryango wubakiye ku kuri. So the church is the family of God that is built on the truth. Ku murongo wa 21 n'umurongo wa 22. Verse 21 and verse 22. Haravuga ngo muri we ingoro yose yubatswe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Muri we namwe murubakwa kugira ngo muheshwe na mpwemu kuba ingoro Imana ibamwo. Amen. And in him, verse 21, and in him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him you two are being built together to become a dwelling place in which God lives by his Spirit. Aba bantu ubwabo nigo rushengero Imana ibamwo. This is the church that God is staying in. Kumbe urushengero ntabwo ari nyubakwa iyi twinjiriramwo. The church is not this building that we enter. Aba bantu Imana yita urushengero ahubwo nigo rushengero ubwabo.
But those that God is calling, that is where the church is. nimba jewe Imana imbona inyita umumambre w'ishengero, If God sees me and calls me a member of the church, umwe muri wa muryango wa Kristo, one of the people in the house of the Lord, ni jewe rushengero, that means I am the church. ni jewe rushengero Imana inezererewe. That is the church that Christ is glad with. Haleluya. Hallelujah. ngo muri we umwe wese arubakwa, And in him that everybody is built. arubakwa kugira ngo abe urushengero rwera He is built so that he may be a righteous Imana ishobora kubamwo. that Jesus can use to build on. Imana yabwiye Salomo God told Solomon, ngo mwanyubakiye urushengero ni vyiza, you have built me a church, it's beautiful. ariko mbega niyihe nzu jewe nokwigwamwo? But where's the house that I can stay in? Kandi bayubatse nyene, Imana yaranabahaye amabwirizwa ati muci ibiti bimeze uku, amabuye ameze uku, bimeze uku, ibintu vyose birabarusha pe, bararuha. It was built when God gave them the direction on how to build the church. Every to the point, they were very tired. Urushengero baruzuza. They fulfilled the church. Ariko Imana yongera iramukebukanya iramubwira ati Jesse nkwigwa hajya hantu. But then God turned around and said, I'm not worthy of this place. Ndi munini ndagutse shishobora gukwigwa. I am very big, I cannot fit here. Ibaze jewe nicara mwijuru amaguru agakora hasi. Imagine I stand in heaven and my feet touch down. Ngwisi ni ndava y'ibirenge vy'Imana. The earth is the footprint of God. Ijuru niryo ntebe yayo. The heavens is his chair. Mu yandi majambo, Imana ntikwigwa no mwijuru. Meaning that God is not even fitting heaven. Nimba yicaye mwijuru amaguru akora hasi. If he's sitting in heaven, his feet is touching Imana ubwayo earth. ntishobora gukwigwa mwijuru. He can't even fit in heaven. Imana irengeye uko twe twibaza. God is more than we understand. Twebwe abantu turagerageza kuyikwiza mu tuboxi tw'udushengero twacu tw'utunyubakwa twinjiriramwo. We try to box God in our churches. Tukabona ko Imana ariho honyene yibera atahandi. And we see that is where God can fit nowhere else. Mu buryo bwacu bwo kuririmba tukabona ati Imana bana yibera aha nta handi ishobora kuba. In our singing we feel like he can be only here, there's nowhere else he can fit. Ariko Imana no mwijuru ntihakwigwa. But God, even in heaven, he doesn't fit. No mwisi ntihakwigwa. On earth he doesn't fit. Hallelujah. Hallelujah. Ariko Imana, but God, hari kibanza kimwe kwigwamwo. There is one place he fits. Ni muri wewe wamwizeye Yesu Kristo. You who have believed in God. Muri wewe wizeye Kristo. You who believed in Christ. Ni wewe shengero. You are the church. Ntabwo ishobora kuba muri izi nyubakwa. It cannot be in these buildings. Iyi nyubakwa hano tuhavuye hashobora kubera ubukwe. We can live here in this building and there's a wedding. Canke bakashira kabare bakinywera bakikubitira icupa. They can even put it as a bar and drink. Mu gitondo tukinjira gusenga, ku mugoroba bakinjira kwinjoyinga inzoga. In the morning we come and praise God, in the evening they come and drink. Bashobora kuhakorera ivyo arivyo vyose bashaka. They can do anything they want. Ariko haza kwitwa urushengero. But it's going to be called a church. Kubera ko jewe nawe tuhari. Because me and you are kubera there. Ko nije shengero ry'ukuri Imana ibamwo. Because I am the true ni jewe nzu y'Imana Imana ibamwo. I am the house of where God lives. Ni wewe nzu y'Imana Imana ibamwo. Hallelujah. You are the house of God. Naho twogenda hajya mu kibuga. Even if we can go to the field. Tukahagarara. And we stand. Ishengero. That is the church. Ni shengero. It is a church. Si ngombwa ko tuba muri izi nyubako. It's not a must for us to be in a building. Biri dangerous gufata inyubakwa nk'ahantu Imana iba. It is very dangerous to take a building as a place where God lives. Impamvu ya mbere. The first reason. Nuko tubona inyubakwa nk'ikibanza Imana ibamwo. Is because we take that building as where God is. Tuva muhira tuvuga ngo tugiye imbere y'Imana. We come from home saying we are going in front of God. Hari amakosa dukunda gukora tukavuga ngo muhaguruke duhe icubahiro Imana kuko turi imbere yayo. There's a mistake we like to say, let us stand and give God the honor because we are in front of God. Kumbure yicaye hano kuri Rutare. Or maybe he's sitting here in the altar. Turi imbere y'Imana n'umuntu iyaje mu rushengero nyene nawe nyene abavyumvaza ewana nubwo wo mukubita ikofa cahindukiza uwundi musaya. Even the person that is coming, they are very humble. Even if you slap them, they will turn the other cheek. Iyindi mpamvu ya kabiri. The other second reason.
ubuzima tubamwo n'imyifato tugira turi hano muri ino nzu butandukanye n'ubuzima tubamwo hanze. The life we are living inside the house of God is different from the life we are living outside the church. Kubera ko wa muntu wokubitira ikofi hano mu rushengero akinumira kubera ari imbere y'Imana. Because that person that you would slap and they will turn the other cheek because they're in the house of God. Rimukubitire muri quartier ura. Just try and do it outside and see. Impamvu nuko hariya nta Mana iriye Imana yayisize hano kuri Rutare. Because there's no God outside there. The God who has left him in the church. Ariko uku nukwibesha cyane. But this is a lie, a big lie. Hari abandi numvise ngo hari impuzu batozana ku rushengero. There are those I've also heard that clothes they cannot bring to the house Aho of God. babashaka kuvuga hano muri ino nyubako. They are trying to say in this building. Kubera ko Imana bayibona hano imbere ngira ni Yesu. Because they see God here in the front. Baba bayibona hano imbere aravuga ati hari impuzu ntokogwa ngo ninjirane hajya hano. They say there's clothes I cannot enter in the house of Imana God yoca insohora. God can chase me away. Ariko iyo mpuzu akumva ko ari sawa kuyambara hanze. But he feels that clothes is okay to wear it outside. Mona mintu tahura icyari cy'ishengero. We need to understand what the church is. Imana ntabwiba hano. God is not staying here. Iba muri wewe. He stays in you. Iyo mpuzu toyambara hano. What you cannot wear reka kuyambara no muhira kuko Imana muri kumwe. Outside as well. Imana iba muri wewe. God stays in you. Impuzu woyambara hano no muhira yambare, impuzu toyambara muhira na hano reka kuyambara. The clothes you can wear here, you can also wear at your house. Imana irashaka ko tubaho ubuzima twumva yuko iri muri twebwe apana ngo twayisize ku rushengero. God wants us to live a life knowing that he lives in us, not that we have left him in church. Reka tuvyaguruke. Let us stand. Tuvyaguruke wibaze bino bibazo. Let us stand and ask ourselves these questions. Batuzimirije amatara. If they can switch off the lights. Ni gute wiyumva kuba Imana iba muri wewe? Kuba uri inzu Imana iba. How do you feel knowing that Christ, you are the temple of God? Muri wewe kwa kundi wiyizi. The way you are, the way you know yourself. Imana iba muri wewe. God is in you. Wiyumva gute? How do you feel? Urumva iryo teka Imana yaguteye? Do you feel that grace that God has given you? Imana idakwigwa mu nzu zubatswe n'abana b'abantu. God, the God that does not fit in houses made by men. Vya bishengero vyose abantu bubaka ugasanga n'ibizu bitangaje cyane vyiza. Those big churches that they build, those big amazing buildings. Ariko Imana ikavuga ngo hajya hano sinkwigwayo. But God says that I can't fit there. Ariko Imana igakwigwa muri wewe. But God can fit in you. Wumva rino teka ringana gute? How much do you feel, what do you think about this grace? Hanyuma uce wiyumvira. And also start thinking. Ni gute rero ubuzima bwawe bumeze mu rushengero no hanze y'urushengero? How is your life outside church and inside church? Nimba Imana iri muri wewe. If God is in you. Iyo uri ku kazi. If you are at work. Imana muri wewe uyiyumvira ko gute? How do you feel that God is in you? Uyihimbaza gute? How do you praise God? Uyubahisha gute? How do you obey God? Nkuko tuza hano tugakubura urushengero. The way we come in here and sweep the church. Tukarushariza. We make it nice. Amatara tukatsa kugira ngo hase neza. Lights are on so that it makes it beautiful. Ugo rushengero Imana ibamwo. That house where God uyo mubiri wawe Imana ibamwo. Your body that Christ is in. Ni gute uri kurawukorera entretien? How are you serving it? Ni gute uri urakorera uyo mubiri kugira ngo ushishikare kuba urushengero runezereye ruryoshe kubamwo? How are you serving in that body so that Christ is enjoying living in your body? Nk'umumambure w'ishengero. As a member of a church. Ndavuga umuryango munini wa Kristo. As I'm speaking about the big family of Christ. Ni gute uparticipa muri uno muryango? How do you participate in this family? Kristo ahamagaye inama y'umuryango wiwe uraboneka? When Christ calls a family meeting, are you available? Uza wacherewe?
Or are you late? urazinduka? Are you early? ni gute uparticipa muri uno muryango? How do you participate in the family of uraterera Christ? icyumviro? Do you give ideas? urawunezererewe kwanza uno muryango? Are you happy in this family? nashaka tumedite kuri ano majambo, I want us to meditate in these words. hanyuma niwasanga hari aho utaropresence umubiri wa Kristo neza, And if you find there's a place you didn't represent Christ in his family well, utahesheje icubahiro umubiri wa Kristo, a place where you didn't honor the body of Christ, ubwira Imana ati Mana mbabarira, sinarinzi kuba muri jewe, ask God to forgive you. I didn't know that you live in me. narinzi ko nje ku rushengero ariho mba nje imbere yawe, I know that when I come to church, that's where you are. ariko nsanze wewe uba muri jewe, But I have found that you live in me. naba ndyamye uba uri kumwe nawe, When I'm sleeping, you are with me. mba ndi mu rushengero rwawe nubwo mba ndyamye, Even when I'm in your presence, I'm in your house. n'igihe mba nicaye ndi ku kazi, aho hose mba nkiri urushengero rwawe. Even when I'm at work, even when I'm at home, even then I'm in your house. Mana mbabarira kuba ntashoboye kwitwara nk'urushengero rwawe ngo nkuheshe icubahiro. Lord, please forgive me because I have not been behaving like I'm a part of your church.